mwese canke mwaramutse bivanye naho muri ko muratwumviriza muherereye. Mwumva ni Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka rigasamiranira kuri zitatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome amasaha 28 kuri 28 buri munsi kandi ikibiriraho. Turi kwigenekezo ry'indwi rusama umwaka w'ibihumbi 2024. Amakuru twabateguriye ahanini akaba ashamikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Mugihe mu Burundi gisata cyo kumenyesha amakuru kigifukamwe mu nda na leta ya CNDD-FDD, biragoye ko demokarasi itsimbatara. Muri aya makuru muza gukurikira umwihwezo wa Joseph Karangwa harongoye Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu rigiteka mu cegeranyo caranze ukwezi kwa Ndamukiza baraye bashize ahabona bavuga ko batohoje basanga abantu 48 barishwe, abandi bakorerwa amabi afatiye ubitsina, navyo muca muvyumva. Nayo ibirego biheruka gushikirizwa namwe mu mashirahamwe akorera mu Burundi arega u Rwanda ko rwinyegeza inyuma y'umuhari urwanya leta y'u Burundi Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'igihugu. U Rwanda ruvuga ko ivyo birego atafatiro, navyo muca muvyumva. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana jewe Albert Mahekingiranda yabashikirize, abandiko ndafashwa na Yves yakoze mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese Midonido. Nyewe ipromusanze ari mbi canke yatsinze amatora, yatsinzwe mu matora gacuza ukagira kumbure bibi bisumbirije ivyo iprona yaho rigira nje novuga ko ari bibi bisumbirije. Mugabo Frode yatwaye amezi 3. Nonga gatoyi yatwaye amezi 3 ubutegetsi bwa gisirikare burayitembagaza. Ndafise itangazo ry'amezi nari ndavuga ati kuvubu zambo ntari guciriyemo warumva rero bivuga nakure turahaza ubonde kajenga heza nakwitoye warumva rero ngo mvuge basi banda aho gwe ntiwosanga kabivuga sinari ndaguhaye ijambo sije ndanaritanga ngaha. Amakuru tuyahere mu bijanye n'umutekano. Abantu babiri barakomeretse mu gihe haturitswe grenade kuri uyu w'Imana ku mugoroba ubunywero buri muri zone Kamenge mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Ikindi gisasu cari mu bundi bunywero ngo nicaturitse. Ubwo bunywero bubiri bwose buri kwibarabara rya 6 muri zone Kamenge, ni muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi. Kubwa babibonye ivyo bisasu bisa n'ivyaterewe umwanya umwe ngo hari nk'isaha 2 z'ijoro. Kubw'amasoko yacu aho mu Kamenge, grenade yaturitse yakomerekeje abantu babiri baciye banyarukanwa kwa muganga. Iyindi grenade ngo yaturitse abantu baciye bahunga ubwo nyene. Ubwo bunywero butandukanijwe n'imetero 5 gusa nk'uko bivugwa n'abashinga intahe yuko vyagenze, mbere bakaba bari muri ubwo bunywero nyene. Abasirikare bararungitswe muri iyo zone inyuma y'iturika ry'ivyo bisasu. Igipolisi n'intwaro ntikivuga ko hoba hari umuntu n'umwe yoba yarahagaritswe gushika ubu. Muri ico gisata c'umutekano nyene, ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu rigiteka mu cegeranyo caryo c'ukwezi guheruka gusozera kwa Ndamukiza bavuga ko abantu 48 aribo bagandaguwe muri uko kwezi. Abashika 28 muri abo batowe bamaze kwicwa. Havugwa n'amabi afatiye ubwitsina yabaye muri uko kwezi nyene nk'uko tubibwirwa na Seresero Ribikiye avugira umuhariri igiteka. Tumukurikire. Umuhari baharanira agateka kazina muntu iteka wasohoye raporo y'ukwezi kwa Ndamukiza umwaka wa 2024 ijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Muri ino raporo agateka kazina muntu kifashe ukukurikira: abantu 48 barishwe, 28 muri abo batogwa ibiziga, umuntu umwe
muri abo yicwa mu bwicanyi n'indengerabutungane, muri abo 14 bapfuye biturutse ku mvura nyinshi n'ihindagurika ry'ikirere, abantu 13 bakorerwa amabi afatiye ku gitsina, umuntu umwe arabugwa irengero, hamwe n'abantu 3 bahagaze bidakurikije amategeko. Muri ayo mabi twavuze, abagore 6 n'abana 6 barishwe, umwana umwe arahohoterwa, uwundi arahagarikwa, hamwe n'umugore umwe yahagaze bidakurikije amategeko. Iyi raporo iradoma ku rutoki abakoze ayo mabi, nabo akaba ari ahanini bamwe mu bapolisi, bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure, bamwe mu bakozi b'iperereza, na bamwe mu bari mu ntwara. Tukarangiza iyi raporo dusaba umushikiranganji w'ubutungane gushengeza abagirwa n'aya mabi ataje kuraba mpunzi. Ruribikiye Celestin akaba ajejwe igisata cyo kumenyesha amakuru mu hari y'igiteka. Ibirego biheruka gutangwa n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu akorera ku butaka bw'u Burundi barega leta y'u Rwanda muri sentare ya Afurika y'ubuseruko, bagiriza ico gihugu ko kiri nyuma y'umuharire dutabara ku bitero wagize mu ntara ya Bujumbura nta fatiro bifise, byashikirijwe n'icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Inkuru iramvuye naho Dasikabora. Hari mu mpera z'indwi twaraye dusozereye aho icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda yagize ico ashikirije ku birego amashirahamwe 6 aharanira agateka kazina muntu mu Burundi aherutse gushikiriza sentare ya Afrika y'ubuseruko EACG mu mfunyafunyo y'ururimi rw'icongereza, barega leta y'u Rwanda gufasha umuharire dutabara urwanya leta y'u Burundi ku bitero uheruka kugira mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama umwaka uheze muri zone Gatumba intara ya Bujumbura. Aremukuru arinda amenyesheje ko ivyo birego ataho bifatiye ku bw'ayo mashirahamwe asanzwe akorera mu kwaha kwa leta y'u Burundi ariyo Akopa Burundi, Forcon F, Ligue Izere Ntiwihebure, ONLCT, Piske Burundi na ABA. Yatanze ivyo birego yemeza ko Rede Tabara ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda ari nayo mvo ivyononekaye vyorihwa na leta y'u Rwanda higacirwa indishi y'akababaro ingana n'imiliyaridi 3 mu mafaranga y'amadolari y'abanyamerika, no kuvuga yababa imiliyaridi 12 mu mafaranga y'amarundi. Icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda akemeza ko adatahura ingene amashirahamwe haranira agateka kazina muntu yubahuka kurega leta nibura vyari gukorwa na leta y'u Burundi, akibaza ko icatumye leta y'u Burundi itavyubahuka nuko President Evariste Ndayishimiye na General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare mu Burundi bazi ukuri ko Rede Tabara idakorera mu gihugu c'u Rwanda ahubwo icumbitse mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, nkuko babisinyiye imbere y'amakungu bagatako bakaja muri ico gihugu bavuga ko bagiye kugwanirizayo Rede Tabara bayisanze mu birindiro byayo. Kubw'ivyo rero ivyo birego ayo mashirahamwe erutse gutanga nta shingiro bifise, bivanye nuko ivyo bareze igihugu c'u Rwanda bishingiye ku binyoma gusa. Tubibutse ko igitero co mu Gatumba cabaye kwa 22 Kigarama umwaka wa 2023 cahitanye abanyagihugu bashika kuri 20, ivyiyamirijwe n'umuharire dutabara urwanya leta y'u Burundi biciye mu ngimba, yo ikavuga ko yateye ahari ibirindiro vya gisirikare, nayo ivyabo banyagihugu bashengeye vyobazwa igisirikare c'u Burundi n'imbonerakure bakorana. Dasikaburo ndagukenguruki. Mu bijanye n'ubutungane naho ifungwa rya Florian Irangabiye na Sandra Muhoza nibigaragaza ko mu Burundi hakiri gucinyiza canke gufukama mu nda umwuga wo kumenyesha amakuru. Ibi nibishikirizwa na Joe Philibert Karangwa arongoye Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka, akaba abivuze inyuma y'aho icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu RSF rivugiye ko Uburundi bwikubise agashi mu bijanye no kumenyesha amakuru ugereranije n'umwaka uheze kurikira. Naho ishirahamwe RSF Reporters Sans Frontières areruka gushikiriza ko mu Burundi hari gahengwe canke Burundi bwisununuye kubijanye n'ivyo kumenyesha amakuru. Mu by'ukuri navuga ko anyarimwo ukwenda kudasanzwe mu gihe hakiri abamenyesha amakuru kandi bose b'igitsina gore bagifunzwe. Anavuga Florian Irangabiye na Sandra Muhoza kuba bari mu gasho byonyene ubwavyo bigaragaza ko leta ya CNDD-FDD yifukamye mu nda ibijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, bikanerekana kandi ko mu Burundi demokrasi ikiri kure nk'ukwezi, mu gihe umugambwe uri ku butegetsi ugifukamye mu nda ibijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Ngaha ari imbere nkanababwira neza yuko
abanyagihugu badaheza ngo baronke amakuru atomoye neza, badaheza ngo baronke inkuru zicukumbuye neza, kubera yuko n'ababikora abagerageza gukora mwene izo nkuru usanga bashacoba bakavuga ngo nibiteranye kuri leta. Ari nayo mpamvu usanga amaradiyo akorera hanze y'igihugu nka Peace FM n'izindi arizo zihitamwo kuza zirakora ayo makuru abandi batinye, amakuru acukumbuye bimwe bita amakuru ya investigation, kubera yuko abandi baba batinye kuko babona batinya umugambi uri ku butegetsi, bavuga bati noneho ibyacu biraza kuba birangiye nitwahirahira tugakora kuri iyi nkuru. Ku bwa Jovire Karangwa hakabona ko mu gihe ibimenyeshamakuru bigicinyizwa mu Burundi bigoye ko intwaro rusange itsimbatazwa na cane ku ntwaro ya CNDD-FDD n'ubunyene tumukurikirane. Mu Burundi rero biragoye ko intwaro rusange yotsimbatara, biragoye ko abanyagihugu bo kwishira bakizana, kubera yuko umugambi uri ku butegetsi uheza ugahonyanga canke uheza ugashira mu kwaha, ugashira munsi y'ibirenge ibijanye no kumenyesha amakuru. Nta mumenyesha amakuru aheza ngo akore nk'uko ashaka. Iyi nkuru ayumvise akabona iramutwara gatwe kubera ko leta hari amategeko yagiye irashira canke babacungishije ijisho, araheza akinumira akavuga ati barashake bapfe hakomfa. Umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi warigeze kuba uhagaze neza, twarigeze kuba turi mu bihugu biteye imbere mu bijanye no kumenyesha amakuru. Ibi nivyo byaca bigaragaza ibijanye n'ubwigenge, ibijanye n'intwaro rusangi, ibijanye no gutanga amakuru canke kuyarongera ku gihe. Muga kuva mu mwaka wa 2015 hagiye haraba ikibazo kidasanzwe kuva umugambwe CNDD-FDD uboneye ko amakuru atangwa ashikira abarundi, baciye bagerageza gushiraho ibimenyesha amakuru byinshi ngabo bikora ibyo CNDD-FDD ishaka. Inya rero bikaba bidahumuriza amakungu eka mbere n'abarundi, usanga baheza bakinumira mugabo bazi ukuri. Rero nkavuga nti hari hageze ko umugabo CNDD-FDD ureka mu by'ukuri Uburundi bugasubirana ka kanovera mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, kugira ngo n'intwaro ya demokrasi bandanye gutsimbatara mu Burundi, na cane ko hakiri ibibazo bidasanzwe. Abamenyesha amakuru hafi 200 bari hanze y'igihugu, abandi bakaba badashobora kurugoborora bari mu gihugu, abandi nabo urabona ko bari mu gasho bafunzwe mu ntumbero yo gutera ubwoba bari ku kivi. Ni muri iyo ntumbero mvuga nti demokrasi iracari kure nk'ukwezi, mu gihe umugabo CNDD-FDD ugifukamye mu nda ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Jovire Karangwa akaba arongoye radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Imyaka 8 yarayirumanye Perezida Jean Baptiste Bagaza ashengeye. Perezida Jean Baptiste Bagaza ni umwe mu bakuru b'igihugu barongoye Burundi bakunze kuvugwa ku bintu bitandukanye. Uyu yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba yaramenyekanye cyane mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi. Imyaka 8 ashengeye ikaba yaraye irumanye. Uyu munsi tukaba twashimye kugaruka ku kintu kidasanzwe yakoze cyo gukura umugenzo w'ubugererwa. Tishi kuri iyi nkuru na Claudine Ndayishimiye. Itariki ya 30 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1970 niho hakubwa umugenzo w'ubugererwa, aho umugwiza atunga yaho umuntu kimwe mu bice by'itongo akarimamwo bagasangira ivyimburwa mu kiringo c'imyaka 30 kugira ngo ico gice cegukire umugererwa, naho keshi bitaja mu ngiro. Ingingo z'umukuru w'igihugu w'ico gihe Perezida Jean Baptiste Bagaza yafashe n'izi zikurikira zanditswe gutya. Ingingo ya mbere, kuva ubu harafuswe amasezerano y'umugererwa na shebuja. Shebuja abwirizwa gusubiza ivyimburwa vy'iryo tongo ryaho umugererwa yarima kandi akaguma hakorera mu gihe cose ataco basangiye. Ingingo ya kabiri, shebuja ntazosubira kuronka ivy'umugererwa yakoreye, ivyo amaze kuhakorera n'ivy'umugererwa nimba amaze imyaka 7 muri iryo tongo. Ingingo ya gatatu, nimba shebuja kunze iryo tongo nibirimwo kugira bisubirane abanza kuriha indishi ikwiranye n'imyaka 7 aba ahamaze. Ingingo ya kane, nimba shebuja adakurikije ingingo ya gatatu ntaco asubira kubaza kubijane n'uyu mugererwa hamwe n'iryo tongo. Ivyo bikaba biri muri bulletin officiel du Burundi
igira ya 10 y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977 ku rupapuro rwayo rw'amajana 555. Perezida Jean Baptiste Bagaza yamaze imyaka 10 ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 na 87. Akaba yashengeye itariki zine z'ukwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2016 aho yagandariwe iminsi 3 ibendera ry'igihugu riduzwa gushika hagati yongera hambanwe iteka n'ubigeze kurongora Burundi. Claudine Ndayishimiye ndagukengurukire mu makuru yaranze akarere ku mwaramo w'iyindi twaraye dusozereye harimo inkuru yavuze ku Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyo nayo ni itangazo ryasohowe n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho cagiriza u Rwanda na M23 igitero mu ikambi y'abatejwe zabo iri Goma. Mu itangazo yasohoye ku wa gatanu, umuvugizi w'ubushikiranganje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire Mathieu Miller avuga ko ico gitero ca bombe cavuye ku birindiro vy'ingabo z'u Rwanda na M23. Vyihuse cane u Rwanda rwariyamirije ivyo bivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho rumenyesha ko Amerika yarengeje urugero mu kubeshira ingabo z'u Rwanda. Abicishije ku rubuga X, Yolanda Makoro umuvugizi wa Leta y'u Rwanda yavyise ibiterasoni, aho akaba yavuga ko ivyo Mathieu Miller yashikirije ari ibinyoma gusa. Ico gitero cabaye ku munsi wa gatanu mu ikambi y'abatejwe zabo iri Mugunga Igoma, cahitanye abantu barenga 16 b'abasivile, abababa 30 nabo barakomereka. Mwomenya ko ico gitero catumye Perezida Felix Tshisekedi ahagarika urugendo yari amazemwo iminsi itari mike ku mugabane wa Buraya kugira ngo asubire mu gihugu. Mu mubonano yagiranye n'abanyekongo baba mu Bubiligi ku wa gatanu inyuma y'ico gitero, Perezida Felix Tshisekedi yaremereye abanyagihugu biwe ko azotsinda iyo ntambara uko bizogenda kose. Mu gusozera aya makuru, n'ubu kwiyunguruza biriko biragorana mu gisagara ca Bujumbura bivuye kw'ikina ry'ibitoro. Ivyo kwiyunguruza vyatiriganye cane mu gisagara ca Bujumbura. Amabisi ariko arakora ni make cane, eka no ku bituro vy'amatagisi ni hake usanga arindiriye abakiriya nk'uko vyahora. Igihe c'isaha 5 z'umuhingamo amatagisi atwara abantu abavana hagati mu gisagara abajana mu makartier yo mu buraruko bw'igisagara yariko acira ibihumbi 4 gushika kuri Gare du Nord n'ibihumbi 5 gushika mu Mirango. No kuja mu gisagara hagati nuko nyene utomboye urashobora kuronka bisi igushikana muri ville ku giciro kimenyerewe amajana 650 uva mu Mirango, nayo amajana 600 uva kuri Gare du Nord. Ubuze iyo bisi uca uhagenda na taxi y'ibihumbi 4 uvuye kuri Gare du Nord n'ibihumbi 5 uvuye mu Mirango. Makuru twabateguriye kuri uwa kabiri nagarukiye. Mwakoze mwese mwayakurikiye kuva mu ntango zayo. Shimire Yves Irakoze yari mu hinga bw'ivyuma, ntibagiye Jeanne d'Arc Gikundiro we yahagarariye, nayo jewe Albert Mahike nabashikirije. Mu nkundire duhana isango ku munsi w'ejo na Gavana.